Ugatelefona umugabo wawe igise kikwishe. Guys, igise turabizi ko kibabaza. Gaca kubwira ngo gabanya imiteto. Urumva ko musazinziriye ndiko mbona umugabo ankubita amakofe, wowe ugacuza ukibazana amapenzi. Okay, ndarusha. Ugasanga umukozi arasinziriye ku kazi, ugacuja kujijana no kwirukana ukunyicira. Uri kuvuga arika kwicira akazi wa yapfuye mu bwe. Abantu bajejwe burya buteka bw'abakenyezi. Ntimuhagarike. Intambara ziracahari. Leta mvyeyi leta nkozi ntivyaheze. Biracariho. Kabona umukobwa agiye ku mugabo amataya agera hariya. Angana kuriya ukabona arapomporotse. Nubu bukenyezi tugomba mu gihugu. Nubu bukenyezi tugomba kwimika mu gihugu. Nubu bukenyezi tugomba guharira umunsi ukwezi kose mu gihugu. Umva ngo bamufashe ku nguvu, wo fata ku nguvu sujya barambika ku gasozi. Hariho rero gufata ku nguvu biri professionnel. Abanje yankubise hamwe. Ntimwabibonye. Yankubise hamwe. Naho nigeza mpohosho yandungika mu kibanza cyo kunkubitiramo. Yankubitira mu gitanda. Cawibaza yankubitiki. Rero akarimi kakosha ngo siko kakwabira. Malgré ko nakubiswe naribuka nkateka indigera hariya. Malgré ko nakubiswe iyo nzu ntiyasa nabi indigera hariya. Wana uko mustare nabara yako. Siko habikuhusu. Urumva habikuhusu. Kuraba ugacutaha ugashika unkubita. Ico nticabuza yuko usanga n'igitanda nagishashe. Mwabagore mwe yishiremwe muryamye mwereka abagabo banyu. Bamenye ko gahunda atari yumwe. Wa mugore wahuri ikubita mugati eske ndumukenyezi. Wow. Ndinde hagati y'umugore n'umukenyezi. Ndinde iyo tuvuga umukenyezi waho wicaye ntucugira ngo wikubita mugati uzabona umukenyezi no. Eske ukenyereye kuki? Abagore bose saba kenyezi. Jam. This is Flash TV. We shine to progress. Hello once again, everywhere you are, of course, mana yanje. Cyongereza ni hatari. Twizere yuko mumeze neza aho muri hose ku mpande zine z'isi nakwe turashima. Ndiho aba yadushoboje akabandanya kuduha amagara akatugirira ubuntu kugira tubandanye tubaha ku munezero. Ni Flash TV 257 nkuko mubizi nitwa Ndikuri Olonse Desante son of God Dr. Bro. D-Comedy Entertainment. Yeah man, all the way from D-Comedy Entertainment, all the way from Fresh TV 257, all the way from 257 Industry and Movies. Turi kumwe na Prince Keys naburi kabahereza no masana mutabona handi hantu na hamwe kuyindi ncuro adatevye cyane turamwakira ina Ligera na Litoyi. Niryo zina nama mvuga mfise ubwoba. Wabitoye oya nta bwoba mugomba kubimenyera mukaza murabivuga. Hari umuntu muri comment nabonye uheroka ati muco ibintu byo kugwara amagripe bigabanye no musi yakiza. Je ngira mwarandogeye hano bantu. Narabuze umusi noza gukora ikiganiro ngaha nkomeye. Umviriza ntaje ngwaye gripe naje ngwaye amaso no musi nje ngwaye inkorora. Umusi nzangwaye malaria ngira nzoza. Uzanga hari nubundi musi waje kwibaza ngo urakomeye ugwaye n'ibindi bintu. Vyibiki. Biri yasingwara. Oyiso bimenye ico ndagukundira umuntu avuga rimwe. Ndi nyumvira kure. Biri yasubuvyitege. So sinzi ko ntunyene ndavyita mugabo singwara ijya. Nakantu kabagaciye nko kuko ni cagezwe ca buri kwezi. Ya, ni kintu nyene cagezwe. Ahubwo ikibazo kiba iyo kitabaye. Kiba kibazo ingorane yoba iyo bitabaye. Amajambo yawe urayaga. Oya uvuze ni ikibazo cyane ibintu biba buri kwezi. Naje ahubwo atahubwo ingora kuba noba naje nkadufata nko ndabigwaye ndabifise sipara kubigwara. Ndabitaho iyo bitabonetse. Okay bindika ingorane nivyo. Ya okay murakoze kunyakira mbaje wanyakiriye. Yakwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze kunyakira. Murakoze kunyakira. I'm back in our nani nawa niyo mvuze icongereza umenga mvuze ikirundi. In our TV. Yeah. I'm here for you guys. Ngaho kugira tuganire. Bandaniriza ndiko. Bandaniriza wa. No, oya hari gihe uvuga ikintu gasanga ncari keneye. Okay. Murakoze no kunyakira. Ndaje tuyage ubugira kandi. Yeah. Sha. Nene nibo mugabo ikintu cyambere je no gukeza ko ndanakunze. Ntabwo yaga amasigara cicaro. Nta nubwo uri umubeshi nkuko sinzi impengano wabigeze kuntera inkuru ngo yaba abakobwa bagirane babesha
sizo kantu nigeze kumva ko aravuga wewe ubutari umukobwa yo ubiriza sakajya kantu karimwe ngo n'ibise kukuntu ngo abakobwa babesha gusa ngo banatubesha ngo igisa kitababatse murabizi je ndayihitiye kiyonda gaja bavyo butsi rero ayose n'amakuru nzanye haje nyene igise kirababaza twobaza umva je byamuhe kwiyumvira ati none nk'ubu twaba twarakubisuka inyoma kw'isi tugakora tuzi ngo igise kirajyana kandi kitajyana ari ukubera ahubwo igitsina gore ngo kibesha cyane nico kinyoma twaba twarabeshwe gikomeye Frido neza ambwira ati n'Imana yo bitabaho Imana iriho bashe Imana iriho reka tuvyizerane n'ibindi barababara pe barababara ariko harakajamba abantu bavyaye bavuga iyo umusanze ajije kuvyara ngo uzumva ngo yo ngo nk'ubu mama yo ntuma kuvoma ngo no simba rimwe bose niko baca bavuga ya kirababaza deje muri filme carambabaje waraye ukivuye ko sha nenda kihitiye kosha uragakira bariko bavuga simba imanga Imani cane ndagakira nkurikize uzi ko hageze igengero bw'abati muco kweri aribarutse nkashinyiriza ibiki n'ibyisinzuro nabonye ngo none hasi n'ibindi bati barariraguye hasi hasi utangiye kubona amabara atera hakaza yandi harabanje haza yera amazi ntabaragira amazi yaraje abakenyezi baca babimenye kikana kigorana n'abana sorry ariko muri filime nitwayabonye harayabonye twabonye rya rindi barambuze riteye ubwoba riya barari bariteye ubwoba cyane ya riba riteye ubwoba bashe kandi ni hatari tuganira niko ndavuga uburyo twahirukana nta minsi myinshi irahera uvuga yuko ugiye kwibaruka apana kwibaruka umwana babonye ahubwo kwibaruka igikorwa citwa umukenyezi izina bari bonye my mother no mukenyezi vrema imbere yuko mpamagara umuntu nipfuza yuko agira ico yivuze kuko ushobora kwivukana tubesha ndashaka kubanza kumenya inspiration y'ijya film uburyo yaje kuko ifilm iri kirariza abantu binankundiye ndaza gusoma comment biboneka ko menga byari ibintu vyanyavyo abantu banarize kandi ari movie ya movie bavuga ngo ni kinyoma kubayikina ikabukuri kubayiraba ariko no kuri kare kina wamenga nukuri kuri ko kuraba ya inspiration ukuntu nayigize si nkuru y'ukuri noba mvuga ngo nabonye ariko ubona ubuzima bw'umuntu pana kuyibona gusa ahubwo menga kijya gisenyene wigeze kukirarako oya ariko nyene abamama bacu barakibayeko umunsi ijya nkuru ndayiyumvira nari mvuye kwa Fani tuvuye muri tournage ndaza ndi muri bus ngeze ngaho hôpital militaire campora n'umumama afise inda nkamubona nyene yari umumama w'umusirimu pe mugabo afise inda niniya hari nko mu ma 20 yaragiye kwa muganga ariko yaragiye nko kuri hôpital militaire ari mu ma 20 ariko arajabuka ava mutangaside kujya nyene muri bisi hagomba kurira umuntu camara umwanya ariko ndumvira ko uwo mukenyezi uwo mumere ndamwiyumvira ko camva aho nyene muri bisi turi muri bisi turashika muhira nashitse ntora registre ya filme nayanditse umwanya utangana n'isaha oya yego kandi yose iranditse witira kwandika yego nashitse ntora amajambo akagumaza sinobesha ngo nayiyumviriye igihe oya pe amajambo akagumaza nivyo n'izindi hari igihe mba ndyamye idikaza nkaca mvyuka nkandika mugabo nashitse ntora amajambo agumaza ndafata gusa umwanya ndakosora je ndikosora ndashira Fani arankosora nyene ambwira ati bimeze neza cyane avuga telefone yuko ndashira mu ngiro sino yari gusohoka nashaka ndayisohore le 8 mars akujya kucanke muri kujya kwezi kumukenyezi niho yari gusohoka hajya ariko bivanye n'ibintu vy'uburyo murabizi uko ndaha nyene ndi jewe nyene arababwiye umuntu afata mu mugongo ya ni Fani Ravine nawe niyo bishobora byose hari hahakora n'ahandi jewe nanje ngomba kugaragaza ko kuko ndi jewe nyene rero ngenda ndateba ariko inkona hihira hose ariko ngo bihiriye igihe ya rero yaragiye hanze biratangaje ku gasene uvuze wabonye cyane ngo ibintu by'umugabo adaherekeza umugore kwa muganga ibintu by'umugore ahohoterwa mu gihe cyo kurangura amabanga yabo mu gihe bitari kubera
ibintu by'umugabo akamisha ku mugore akamufatana ivyo navyo byajemwo gute ijya niyo societe tubayemwo niyo societe tubayemwo urashobora kubona umuntu ukanamwibwira canke ntumwibwira canke nta muntu novuga ngo nakinye ngo inkuru ya naka oya vyaraje ariko ndabihuza na societe turimwo sanga niko kuri waravyumviriye ko cane mu bantu benshi batangajwe n'ino film harimo umwanditsi yitwa Libatro Freedon nagize imana abari muri ya garden y'igitangaza my bodyguard security wa bodyguard wawe yapfuvye akwiye guterura ivyuma akajya n'inyama nyinshi abandi jenyene ndamusabye yinjire aramutsa abantu hamangira ikintu ndamwibariza Freedon you are welcome. Asante sana. Aha turi umuntu umwe n'igice. Banze ndabukirize inarijera mu biganza. Amahoro cyane. Unamubwire ngo ongera sana mama. Kiswahili. Ongeza. Ongeza mama. Ebana ongera sana kwa Kiswahili kiraro. Shanda kizica mu isoko cyo guhamagara abakiriya mugabe cyo kuvugana. Ntaconze. Mera nk'umukeza mu Giswahili nawe acavuga ati murakoze kudokeza twage. Nakupongeza sana kwa filamu nzuri ambayo umeitengeneza. Kiukweli nimeona kuna mafunzo mengi. Nakupongeza sana. Ati nawe. Asante sana. Napokea hivyo tu. Anyway ndakizi ahubwo simba shaka gucanga abantu bankurikirana arantejeje anapokea hivyo tu arakizi ugira se wamubwira ngo iyo mpuzu y'abanigurisha ngahe bikamunani umukongomani yoza ni dolari 100 ukayasiga yojaye ngo ni Giswahili kigukubise hasi uramuhamagara dayo jo tukupe nguo za wa bebe kikuwa ni naitika mama naitika kaza ari kemi changa kikachika ushanga chaki ni ahantu abakole kongole baryoheye utushiramwo lo France okay ushizemwo France bica bikunda kabisa so bwana Freedon uri umwanditsi uri no mumwe mu bantu banatangaje filime yose isohotse uba wayiravye filime yasohotse ya inarijera yitwa umukenyezi ndaza gusoma comment nkuko nabivuze nka zitatu zonyene kwa zikwiye natangajwe n'uburyo abantu bakiriye igikorwa kubera ko turi mu rugamba rwo kuvuga ngo dukeneye kwereka ko abasinayeste badatamba birorera ndashaka mbanze menye nimba ino filime warayiravye bwambere bwo reka ndamutse ariko radukurikirana abakunzi ba Fresh TV abakunzi ba inarijera abakunzi ba Independent Voice n'abari patron n'abari batwo nabo nyene n'abaramukije amahoro ibana bane namwe hanyuma bazo mu mbagije cha filime umukenyezi tuba dushaka kumva ngo abanditsi aba promoter ubwo barafata kanya ukuraba ibikorwa aba promoting Ushiwa jewe na link ishobora kuyishirako ntarinjira neza ndabe kuko sinumva ko no ushobora kuranka ikintu nandika ntamanje kuraba n'amaburiburi en general muri ico gikorwa kiba casohotse bwa mbere bwo nkibonye isohotse narikanze manza kuja kuraba bitewe no kuntu naye nabonye kavu bwayo yari imeze kava ongera sana oya kava nanje ndi mu bantu yakomye nikavana ngerageje kwihweza nabona yuko umengo nyene fitanye isano nivyo babi byarakinyo cyane kwa kundi ukwega abantu ariko maze kwinjiramo kuraba iyo filime uburyo ikinyemwo message ni filime novuga ko naje ubwanje naragiye ahantu ndishira mu kibanza cy'ibyo nabona byari ko birakinwa ndumva ko mbabaye yego filime itangura gute gahera gute mu ncamake ntuyimare yose hari ibihumbi byinshi by'abategereje kuyiraba koba gahindutse agasobanuye ubundi bwo bukuntu itangura urabona ko abari kiyago cy'abantu babiri novuga ko ari couple y'umugore n'umugabo ubona ko umukenyezi aba yibungenze ariko arategura yo kujya byo mu gitondo icyayi bisa nkaho umugabo yoba agiraje ku kazi umugore nawe bivaye n'ukuntu amerewe tuba dusanzwe tubona umukenyezi yibungenze aba hari igihe runaka bwizwa kuba ari mu karuhuko ariko cyantangazwe no kumva ukuntu umugabo yahimiriza cyane umukenyezi ko bari we yoja mu bikorwa bya misi yose mu gihe ubona ko umugabo ari we yarakwiriye kuba muri ivyo bikorwa akaba ari we ariko arakora rero ukuntu inkuru bandanye ubona ko umugabo hari mwihohotera
y'umukenyezi wiwe amuremereza ibikorwa baje gukora biboneka yuko umugabo ahubwo harimwo inyungu ashobora kuba yari yiteze mu kuja gukora k'umukenyezi biboneka ko umushahara umukenyezi ashobora kuba yarakorera ko umugabo yaba afisemo inyungu cyangwa umugara rero yarabona ati akaramuka sivye gukora no munsi sinza kuronka agafaranga ikindi kandi sinza kuronka icupa maybe ushobora gusanga amahera yaje no kuyasororamwo naho nyene nashaka gushika umugabo yacafata ya mafaranga umugore yakoreye yatwara mu bahabara hariya umugore hariya ariko arabererwa nabi n'imbanyi ariko igisekiriko kiragirane kimwe kitababaza ariko aramurora umugabo hariya nawe ariko aranywa icupa ari kumwe n'umuhabara wanashaka mbere ngo agira mwimure mu nzu ahantu aba ngo ntihameze neza aje mu yizimvye wa muhabara ariko amugurira mu mahera umugore n'umukenyezi yakoreye uri kurabira ikindi kandi nakuyemo n'uburyo umukenyezi yivoronse kuko muri ico kiyago gitangura umukenyezi aramubwira ati tuje gupimisha imbanyi ukuntu bimeze ariko umugabo aramwankira ngo nakubwiye uje gukora ugende ku kazi ibiki n'ibiki umugore aravuga ati je kuneza ikibondo cyane no ku magara yawe reka ngende kwa muganga n'ibintu wa mugabo wacagenda ku kazi kuraba ko umugore yatowe cyasanga ntiyatowe kumusanga ku ivuriro geza wavuze byinshi ndarindira kugera imwe mu masene nabonye yananteye ubwoba asa no muri ya mabanga yo mu cumba biteye ubwoba mu buryo menga harimo guhohoterwa kundi iyo poe rero yo irababaje cyane kuko igihano cyo cyacamuha ubiravye neza sukumukubita gusa ahubwo cyari gihano cyo gucamukoresha iryo bara hariya mu mwanya atabishaka kandi mu mwanya nibungenze ibaze n'inyuma yo kwibaruka atanindwe irahe ibaze none mwenda babaye gumayo gato ntuyimare nirihe jambo wobwira inarijera kuko ndiko ndumva ino nkuru ishobora kuremerera numva ahubwo bitogarukira iheza kurusha ishobora kuba biri uyu munsi akazana izo nkuru nyene zazindi ubona ko umuntu wese yiravyemo ashobora kugira icyo asigaranye niyo byo bitabaye kuri we ariko akabona ati kumbe banaka na wa wundi mbona arashobora kuba aca mu bintu nk'ibi urumva ko ni filime nabonye yuko irimo inyigisho zidasanzwe ahubwo nukuvuga yafarapye kuri bwa buzima bw'igihugu abantu basanzwe babaye umuntu ushobora gusanga nyine babaye mugasanga bubwira ko yashika mu bantu ngo couple yanyu ngo shango ngo mwibereyeho neza kumbe ntamenye ageze mu rugo nabonye kuri status yawe wavuze ngo uno mukobwa bamuhe award muco nihe muco canke rigera yose aravugwa nihe award ubona akwiye ufatiye kuri filme nabonye ukomere ndi award navuga bomuha ni iki kidasanzwe yakoze ukuntu yerekanye umukenyezi ukuntu ahohoterwa turi mu kinjana ca 21 aho gushika no munsi hari n'amategeko cyane n'agateka kazi na muntu ibintu bavuga ko bahiriza agateka k'umukenyezi ariko asanga hariho abagabo bakibirengako rero ndumva yuko arakwiriye awadi no kumushimira nk'umwe mu bantu bariko baraterera kugira icyo baterereye kugira ngo agateka k'umukenyezi ubahirizo kandi kagaruke kizazi sana asante sana bro wagira umuhaka kabisa no pa yuko kenshi singira ibintu by'amarangamutima ariko ibintu abivuze uko yabibonye nubwo umenga yivuze yose ariko si yose bifise ukuntu vyateguwemwo parce que ni film iteguye neza vraiment mbonye comment nta experience ni ndabizimwo mugabo ababyiravye atanzigo ataki bamwe barambwiye ukuntu babibonye rero iyi movie ifise n'amasanamu meza nako nyene tukavuga ntacibaye pe ifise amasanamu meza ubuhinga bukwiye n'ibikoresho byiza kandi bikwiye kabisa mbaza reka mbanze some comment gatoya niyo mpamvu ndiko ndanatangara tunamushimira Fridore ubandanye wandika una promoting urumva biraryoshe kubona umuntu apromoting ikintu muco agapromoting ikintu yaravye Fridore kajorazi ko atabona arinzi nenzi ngo nikigabo kinini namubonye umwe yirirwa posting yanatubeshe na diko ngo turi mu kiriya gihe bwa buzima buba butoroshe bwa buzima butaba bworoshe
yerekezi ya ntuza na ntuza Eh. ni hatari. Witwa Asia Claudine Mukaremera ndarizebasha ashashira kutuimoji dutatu ko kurira. Fiko nuko ari filme kanashatse kuvuga gute nuko ari fiko ya nujya mugabo wanje okay. Nuko ari filme nayo ubundi narinda kwansa ego kubugome wakoreye umuvyeyi yaca ritangaza cyane uyundi mwanya ndatwenze Clarisse ukuntu avugishijwe muri 3FA huzuyemwe impano zo kuvugishwa kuraje kuri timu yose muco komereza aho filme ya mbere uduhaye ikoze neza amasanamu ni sawa mwayiteguye neza irimo inyigisho iraryoshe ya yose yawe guha amashurwe menshi Imana ikuje imbere Imana ihezagire ibikorwa by'amaboko yawe mu byo okay ana yanje sorry mu byo uzokora byose uzogiremo ikiganza ciza ton courage et ta richesse beautiful queen cyane civugo canje akantu nkuko ego mon courage et ma richesse ico civugo cawe uyo yitwa Asia Mukaremera nimba ntihenze neza numwe mu bakunzi bacu baba NGZ sivyo Gafrito NGZ kugasaka ndamutashe cyane NGZ navyo narinzi kandi narinzi meiji Major nta meiji ari hakurya hahera kwanza KYZ represent ni muhira w'abantu benshi harimwo n'umuhungu wabo harimwo NGZ iyo niyo ntarinzi M yinga paradise meiji KYZ urahazi komini imwe muri Eden uyo Asia Mukaremera ni haba nigeze no kumubeshera ngo umunyarwanda kazarambwe ati reka ntuzusubira hari undi yavuze witwa je ntaco mfise novuga atari kumubwira congratulation Imana ibahezegeye filme ndundi courage ivyanyegejwe byose bigiye kuja habona maze byose bitoregwe umuti abagabo bameze nka Fiko bikebuke. Hari nundi yanditse ngo yitwa Ephraim Maniganza muco bamukurira inkofero n'ukuri akoze igikorwa gikomeye cyane amashugwe yiwe ntikayituzi ko hobaho filme nkiyi muco ni nyinshi zose ubona ni nawe muntu nabonye batariko baratuka abantu benshi barakora filme hano bakanza bakabatuka tonora kwishi ikindi biki ubona ko abantu benshi bagiye bagukeza batangarira kino gikorwa bino bintu wari uvyiteze imbere kino filme isohoka mu bisanzwe navuga ko ari ubuntu bw'Imana nta migabo canke imihigo canke iminyago yiwanje fise no kwirata kubwiye filme me shimya Imana yo yadushoboje jewe nka muco ndumwa naranditse ba director mbumukinyi ba producer usanga na makeup producer for sure ni washizemwe nakano ya byose mbuwe nyene makeup yabaje abantu usanga ari waba makeupunzi oya ibintu vya makeup ntivyari vyadane antake nta big experience fisemwo nta bumenyi bwatari fisemwo parce que no mu bantu bavugwa mu iki gihugu simba ndimwo utangiye kubamwe ahubwo bagukubita ka award ndiko ndavuga ukuntu ata self confidence nari nifitiye ya hatari nabona navuga ati abantu bashobora kuvyakira nabi cyangwa bakavyakira neza ariko this is moment n'uyu mwanya na jewe ngushire hanze impano yanje rero nk'ibintu nibaye ko nkuko naguma mbona swat nkaya n'amakosa nongera shimira na cameraman wanje nawe ari kumfata plan imwe hari ibintu vyinshi je ntari kumenya naho yari kugira iki hari ibintu vyinshi ntari kumenya nivyo nta bintu biba vyera ngo de harimwe amakosa mwamwe yabaye ongera kandi nashimira Fanny Ravine nkoresha ibikoresho vyiwe ari sacrifice agaheba umusi wiwe akareka gukora akabimpa tigenda ukore akagera igihe nkadende bukigwa akambwira ati go vyuka ukore nkabona nyene nkavuga ati murabizi kwanza ya rero nta butungane bwanje nari nizigiye ko mwibi bintu nta niki mugabo hajya niyo uzobona umuntu aronka amaviews menshi kandi na visibility simpi kugikorwa cambere simbi ndavye ukuntu publication yagenze nongera ndabasaba mukore subscribe n'amapartage menshi cyane kugira message ishike kure nico no basaba rero nta bintu vyinshi niyizigiyeko ariko ndiko ndashima ubuntu bw'Imana imbabazi z'Imana itarasohoka narasenze ndavuga monje fasha kuko hari ama challenge menshi nahuye nayo uja gukora filme uzi kuza gukora ama sequence hido 12 amasaga amatara gacaciga kuva 8h gushika 10h antake nta scene nimwe yo hanze irimo
menga irimwe imwe yo mu kabari nta nimwe irimo zose zari zo mu nzu. nzu nongera nshimira abakinyi twaragumanye kugera saa 4:30 z'ijoro tukiri mu carama. Umuntu wese ntituzi yataha ari uwaje hariya azatenga mugabo aravuga ati kiri peu kiri neige turakora urumva igikorwa birangira giheze. Diko nararushe mw'iyi filme umva ivyizigiro vyose biraheze. Nabonye na stati yawe navate baraco rero araguye mu vyondo mwana ngo challenge cyane. Urumva bikanka agera ko duposta machine kagira ikibazo hagera ko tugira amatara gacika ndavuga monje eske ibi bintu birimwo mugabo ijambo rirambwira ati yatanguje igikorwa niyo kandi zogisoza kuko utihamagaye ntushobora no kwihagarika. Ya rero Imana iri kumwe nanje. Iryo jambo ryabanye nawe riragukomeza. Ya niryo ryabanye nanje ahantu usenga ndavuga ati vraiment hari project ndiko ndakora mumfashe munsengere parce que ibi bintu hari abantu basenga ariko bavyumva n'abandi nyene batavyumva baba bari mu mwanya wo kujija ukuna kuriya ariko Imana yabanye nanje hari ukuntu nzoshimira abantu benshi batandukanye bagiye babana nanje bagiye bamfasha ku bitaro baratwihanganira kugera hafi saa 5 z'ijoro kandi bari kuba bugaye baratureka ni gihe cyo kwakira abagwayi baremvye muga baratwihanganira baratureka tugumayo amatara gacika diko tukicara ntuzi ngo araza kugaruka target yaraho nta mpejeje rero Imana irabikora bona biratunganye. Merci kuri mwebwe muri ko murankeza nanje ndabashimiye kuba mwarabiravye sukiri accompagner gose ariko kuba mwaragize umutima wo kuja kuraba kugira ngo muronke izi comment muko muratera now nivyo kububahira kandi cyane avec Dieu byose bizoshoboka. Mon courage et marches malgré toutes les circonstances. Ucurese ibyo umwanditsi yavuze byo benshi bariko baravuga nka nyiri igikorwa hoba hari yindi message yihariye washatse gutanga biciye muri iryo film? Message yihariye nashatse gutanga ntimuze mubona surtout ku bantu babakoresha usanga nk'umuntu erega se umukenyezi gusa hari n'abandi bagabo babayeho kujya ariko badatwara inda babayeho kujya kuntu mu kibanza shujya mu kenyezi twabo. Yes hari n'abandi bagabo mugabo uwo munsi inspiration yanje abaye ku mukenyezi hari n'abandi bagabo bafashwe nabi mu ngo zabo ariko uwo mwanya navuze ku mukenyezi. Nubona umuntu ku kazi ari ukuntu adakora neza umwanya si uwo kumwirukana ahubwo mukorere écoute umva ikibazo afise umva ingorane afise parce que nashika ku kazi nkasinzira abantu nkazanza bukamvuga urumva ko musazinziriye ndiko mbona umugabo ankubita amakofe wowe ugacuza ukibazana amapenzi okay ndarusha ugasanga umukozi arasinziriye ku kazi ugacuja kujija no kwirukana ukunyicira uri kuvuga arika kwicira akazi wa yapfuye mu bwenge yapfuye mu vyiyumviro banza umubaza ukabona umukenyezi abaye harakora nta gitenge yigurira urumva nta kikwakwa pado kwa papa gacugenda uvuga ngo nyamukenyezi ngo numubanizi ngo nimboregwa siko peut-être na wa mushahara wiwe ntawo yigera korako ibaze ko manakora kugera kuri level yaho ntakwiye no gufata konje ijya prenatal amahera ntapfe amahera azakwiye ko nyene abo bagabo barahari ko ya mahera se amafaranga sinayo kuja kubaka iterambere ry'umwana ari mu nda nayo kuja gupangira inzu nziza bahabara siko je namba nariye bijya abantu batwaririza muri filme je sinatwaririje bayame ingovuga ngo twarije ngo akavu canga inyama akavu ko ni kubuntu urayora no ngaho sivyo ugatelefona umugabo wawe igise kikwishe guys igise turabizi ko kibabaza aca kubwira ngo gabanye imiteto umuteto ni gise yabibaho rero irya story bibaho hari abantu benshi baca in box hari umukenyezi umwanya yandike timuco ugize ihishuriko ndayiraba ndi kumwe n'umugabo wanje bivuze yuko ico gikomba ashobora kuba yarakinywereyeko ya ukazumva umugabo diko iki gihugu apana ikigo iyisi irika amagorwa menshi ya ntitwavuga filme yose ariko umushinga ntagezaho yagezaho kera harabaho ibintu vy'ama conference vyingwa n'imiryango des séminaires zikaba kugira bakonseye abantu leta mvyeyi leta nkozi ntivyaheze biracariho ukabona umukobwa agiye ku mugabo amataye agera hariya angana kuriya ukabona arapomporotse ubwo nyene siko ukabona arapomporotse kuri kurankora ko akora ukabona ahinduye style
ukabona asigaye yambara nabi ngo kubera ko umugore ngo umukobwa abaye umugore ngo acatangura kwifata nabi ugasanga aho yari umujene yari afise amadroit yose kuri salaire yiwe ku mushahara wiwe ariko amaze gushika mu rugo arutwa akeneye umugabo muhasheke muri carnet de chèque yiwe hako umugabo yimwandikira yimusinyira na konti ugasanga no kuri banki uwo mugore ntagerayo umugabo niwe yishikira niwe ashikayo we waheruka atonda ku kazi siko ugasanga aro n'ibintu biraho bibabaje ukabona umugore ngujya mugore ngo biki ugasanga hariyo violence agirirwa bazi ikintu cambabaje cyane uko bicokera basi akaba yo yajya kariwe ntaco bitwaye mugabo gufata ikintu wabiriye intuguta akaba ari cyo akoresha mu kuja kukuvanga uribaza arakomeye cyane ya rero bagenzi ntimuza mujije umuntu ijya n'impanuro kuri jewe n'impanuro kuri Fridore umwanditsi n'impanuro kuri naka abantu bajijwe burya buteka bw'abakenyezi ntimuhagarike intambara ziracahari nyinshi cyane ushaka kuvuga umuntu ntumenye life abayemo ukumva ngo bamufashe ku nguvu wowe ufata ku nguvu sujya barambika ku gasozi hariho rero gufata ku nguvu biri professionnel nyene biba biri professionnel bivuze ko abantu hagati y'abantu babiri bubakanye bageze cyase gufatwa ku nguvu utabaza reka utabaza je muri filme none umugabo wanje yankubise hamwe ntimwabibonye yankubise hamwe naho nigeza mpohosho yandungika mu kibanza cyo kunkubitiramo yankubitira mu gitanda wibaza yankubitiki ya ugasanga rero hari ibintu bigenda biba nivyo bisambura ingo nyinshi ukabona umuntu ufiko aratekeye aragiye hari imodoka iwe hari iki ni bimwe nakubwira yadeye ti wewe wikeneye ndashobora je no musa ataburyo fisi siko canke reka mvuga uko ndi single girl ndi célibataire nkibaza ko hari minezero myinshi ndindiriye mu rugo urumva ico kirantera kugira ivyizigiro vyinshi ko hari ivyiza ntarabamwo canke ntarabona nzobamwo iyo tuvuga ko hari ingombi nuko tuzi hariho nziza siko ubwo wanje rero ntagonzi kuko sindarubamwo rero nkaca mbona umuntu nawe kandi arurimo atigera avuga imibabaro yiwe ariko physiquement ukabona yuko abayeho nabi uwo rero ni wundi usanga atari n'ivyizigiro ukabona umuntu atoya amasashe mwibarabara yasaze ngo baramuroze oke ni depression y'ivy'abana navyo mu rugo ivyo ni ibintu abantu mufise mugira amaka cyangwa bafise imigambi yo kuza nca numva nyene menga harimo no gutera ubwoba abantu ucumenga nk'umukobwa yora biriya bintu yabafasha mu rugo ni kuri yabimeze nta kiri mugabo bivuze neza tituko turavuga mbi nuko abariho nziza nimba nk'ubavuze umuntu ayubatsa carahomboroka nzi nabagiye bapima ibiro 40 bavyibuhirayo bose bafise 85 abo rero ntitwabitayeho kuko izo ni nyishu zibi bibazo turiko turavuga dukanda ku kibazo inyishu yoyo ya filime iramutse bandanije niyumviriye gose urabona ko muri filime haba ama flashback komenga hozogera igihe utanga inyigisho werekana ko n'imbere yo guhitamwa wabanza ukitonda cyane sinzi ko nawe ruva kujya mu kenyezi yahisemwe nabi ni ingaruka zo guhusha zo kuba yarahushije umugabo nta ubizi kuko ugiye kuvuga ngo nitonde mu muntu ni kure narabikubwiye mu muntu ni kure muco ubona uno musi ntitwibaneye neza hari ngorane ariko hari umunsi no guhinduka nka guhinduka hamwe nawe unyoregwa siko ukaraba ifoto yanje uyu ni muco umwenzi ya rero akarimi kakosha ngo siko kakwabira bavuga mu kirundi kakuresha siko kakwabira rero nugusenga ahubwo abagabo nabo bisubireko birababaje kubera ko abasazi benshi burya babara abakenyezi abonzi abamerereye kenshi usanga ari abantu b'abakenyezi kenshi usanga ari abantu b'abakenyezi parce nibo na cerveau yabo iyo tuvuga umukenyezi si bose ari abakenyezi hari umuntu aba umukenyezi koko ukabona impamvu ari umukenyezi ugasanga uri umugore uwo mugabo agira uri umukenyezi wiyita umukenyezi ugasanga ibintu uyu mugabo agira weho ubigirira umugabo wawe sindabitahuwe kujya ujya mugabo yaviyora umugore kujya umugabo aviyora umugore usanga uri umugore
yuviyora umugabo okay. ugaca wiyita umukenyezi ukenyereye kuki bivuze yuko abantu bose b'igitsina gore si bose dukwiye kwita abakenyezi si bose harimo abagore harimo abagore babajijwe kugorana urabyumva babajijwe diko exemple yihuta baronye video zasirikiye ro 8 mars siko saba na leta ujya munsi wa 8 mars usigura iki mu bisanzwe ni ntuze urahuza ariko uburo hagomba kuza hakora na security aho abakenyezi bagiye kwinjoyinga parce hariho video twabonye ndomboro yasorokana siko yesu we ukarona n'uyu n'umukenyezi yagiye guhimbaza umunsi mukuru wari umukenyezi n'igitenga gata n'ubu bukenyezi tugomba mu gihugu n'ubu bukenyezi tugomba kwimika mu gihugu n'ubu bukenyezi tugomba guharira umunsi ukwezi kose mu gihugu Sibajya abantu nibaje ngo nta bagabo bafise bajya abantu sinabaka ko batasha abagabo iyo tuvuga umukenyezi waho wicaye ntucugira ngo wikubita mu gatuza ngo randi umukenyezi no yaske ukenyereye kuki sinuko ubukenyeye igitenge mfatiye kubyo uriko uravuga umukenyezi si uboneka nk'umukenyezi uko twabifashe ukudukanya igitenge ya caro w'imaje apana sikijya ahubwo ukenyereye kuki ukenyereye kuki wewe ako kana sivyo ntukumve ngo niro w'imarse ngo n'umukenyezi ngo ye ku telefone ngo yararara ngo n'ubwigenge ngo uno munsi ngo ndakesha saa 8 wari utaha saa 2 mama bagenzi banje ukabona utukobwa twose ngaho twashushe sivyo tukataha bukeye ngo niro w'imarse mwana uri mwijuru iyo nyifato siyo leta tugombako erega hari ukuntu tukunda kwivuga ngo turashoboye ubundi nitwashobora neza tukaba abantu bazima ntituzoza turavyivuga bazobibona ushobora mugani wawe muco sukuja kuri beach ugacukurora ibitenge hari dance ro batamba bagerekeranye asema Mungu wangu kumwe kwintuza uramaze kubona ikimasa kigere sikorera iyo mvuga umukenyezi kigere gifate iyo mvuga umukenyezi nujya mwabonye nujya mwabonye hari ahantu yambwiye namubajije ati hewe niko yamubwiye ati urabaza abandi bagabo uko bubaka nawe acambwira ati ahubwo nawe urabaza abandi bakenyezi uko bubaka ariko sinaza ko ari umukenyezi yubatse kurenza kujya nari nubatse aya biriya bintu habwo nyene ni film akwiye kwihangana wo gukura he ariko bibaho nimba hari wakwandikiye ati udukozeko bibaho hari abantu bakenyezi wanyawe muri barira eraba ngize comment bamwe banyandikiye ndi kwibaza tumukenyezi nyawe agende akenyerere ku bintu akubitwa girente yabandanye yihangane mu gihe cyo kwibaruka nka kujya hohoterwa byose apfire ba uyu kwihangana kugira iherezo je ukomeze wese kumeze nivyo nama mvuga iyo tumeze iminsi hari gihe tubona ngo umugabo ngo yishe umukenyezi wiwe bagabo hari umukenyezi nabibwiye tinyabona wa mukenyezi naba prambe ubanze ukwepa uwo muntu kuko iminsi yose yarataka mubwira nzokwica ndamubwira ati nitwumva kuri radio bavuze umugabo yishe umukenyezi wiwe ujya musi ntiyatashashika mwica yarabimubarira yarabimubwira akaguma yibaza kwari nko kumugabisha gahunda ije mwimbuga itamugenza aya aciga muri o nta muntu aburana n'umupfu asigara afunzwe ariho ariko wewe wapfuye ari umunyandikiye nk'uko mukama sindubaka mugabo nakoro ya mosozi urumva nk'ubu nawe yagize igikomere umuntu wese nahaye link yambwiye nti urakoze kundiza ati ndasubira kwiraba ndi kumwe n'umugabo yaba ari umukenyezi ca wibaza kubera iki aza kuyereka umugabo okay kuraje mabere ubutumwa n'inyigisho ubushikane benshi hashoboka ahubwo na ministère de la santé byasaba bagufinance ukora ikindi gice ca kabiri kuko wabakoreye umuti turi muri place ariko ministre ça va urumva surtout ku bagabo badaherekeza abakenyezi babo kupimisha imbanyi para amashurwe yawe uri kurumva mugana yashizeho akantu kurusako none nawe vraiment naho ntakunda kuvuga cyane muri groupe iyi filme wakinye ni nziza pe irimwe inyigisho ikomeye cyane je ndazi muri iki gihe turimwo biriho ahubwo iyo filme nukuraba igaca ku ma TV atandukanye kugira bibere benshi inyigisho kuraje ukomeze gutera n'inzizi zifite inyigisho na kanovera comment ni nyinshi umenga zigeze muri 200
kandi nyinshi urumva hariho ukuntu natwege dukina sinema wakubise abantu twige ahantu tugerageze kumenya ico societe ikeneye idushaka kwiki ico societe idushakako urinze ubona film ukinye muri groupe ya korale bakagukeza muri korale haragoye ubujanye y'izindi gahunda parce que image zica muri filme no mwiyirega si zose ziba zikenewe kubona mu bintu vya eglise mugabo ziba zinakenewe bo burazi bashobora no urazi ko mbo barakritika ibintu byinshi ya hari ukuntu zose sho batarayitahura kandi ariko nivyo biri ngombwa parce que birgo twirirwa tuvuga ko abana bacu bagize baraba bijya bintu biteye isoni bari influence na homosexualité parce que natwebwe turi influence ama social media kandi akorerwa ko n'ibihugu biteye imbere ariko nitwava hasi natwebwe tugakora ivyo abana bacu bashaka abana n'aba innocent nazoja kuraba ivyo abantu hari yabona batazi batagize iki ariko tugoma natwege guhaguruka nk'ishengero giti ati rero no mu rushengero barakubwiye ati mukobwa wa Yesu cyao kabona nya n'umuntu wo mu pastor akubwiye ati congratulations tuvuga ati amen papa pastor ati I am blessed I receive ariko rero nakubwiye ivyo ntivyontera kumva ko nkomeye ahubwo essentiel ngyohewe kuko message yakoze ku mitima nico kintu kinezereje umutima wanje sinye abantu bagukejuka baguteza umutego kuko ubutaha uzana ikiri munsi ya cakindi uzana ikiri hejuru ya cakindi bagutumye tebana rero inzira wayibonye byo dushaka ni renza unawe yambwiye ati ministre de la santé bagusupporting usore parti tu amagara naya twese kandi namaze aseseka ni bayore ariko mukirembera ministre ashobora kutabimenya ministre akaba wewe ukoze hamubere urumva hamubere mugabo rero hose ntiyo hagera aba mama benshi vraiment narabonye nyene feedback kandi ndashima muco sinzi ko hari ubutumwa ufise wosigira abakunzi bawe bana ari na benshi dusubire burya wewe wajuje iki kiravamwo nyuma y'iminsi itari myinshi n'ubundi ndazi ko urabandanya ubaho umunezero nzobandanya nzana kandi nibwo nzozana mubona umukenyezi ari we mubi singomba guhagarara kuri kotima oyaye cyose kuko nibwo buzima tubayemo ntavyo guhengarara ntavyo kugira iki kubera n'abagabo si bose ari babi kandi abakenyezi si bose ari beza nabivuze rero no babwira nukuza turaba film tutayiraba nk'abantu binezereza ariko turaba kugira ngo twige nturayo ngo ujya filme ngo nayibonye ngo mwigisirimu ngo ngweraba ngo shangura ngo kanaka ngene ka acting ngo none wakuyamwe iyihere somo hari ntayo aba wataye umwanya urumva rero twisubira ko twese muri rusangi ntiwera sinera ndagushimira cyane link yo twayipininze yore ndavyibagiye twayipininze ino filme bayirabe ikwiye umuriyoni w'ama views uko ari kose ikwiye kugera n'ahandi hantu kure abanyarwanda babone ko turiko turakora abatanzania abakenya isi nzima babone ko mu Burundi hariho ziriko zirahaca kandi rero burya ntumbe tuyivuze uko si bose rega izoryohera narabibabwiye ikintu kikuryohera bivanye n'umwanya kigusanzemo diko urashobora kumpa 100,000 uno munsi mugabo zigasumbwa n'umuntu amaye 1,000 hirya yejo bivanye n'umwanya ikintu gishikiye wowe namba bije uri mu rugo amahoro ahubwo wirinda umugabo wawe ntanayibonye ngo have yigiyonge sombi nariko ndakamedita kugasigura neza yes uba wumva umenga nibisanzwe twakinye ninde nkuko mubivuga urumva twakinye ninde twakinye nk'iramico nkuko musanzwe mubivuga amakinamico atwara amamiliyoni abantu bagasohora amakamera ariko nambu yiraba ukumva ko kukwiye kwiraba uri kumwe n'umugabo wawe iriya insanovaba mwabagore mwishiremwe muryamye mwereka abagabo banyu bamenye ko gahunda atari yumwe mugomba ko mwese muba muri mufise iyo désir mwumva mufise iyo besoin mwumva mushaka kugira iki namwe bashinga nta guhana umugore si mugitanda ariko nyene mugabo kiriya ni kibanza cyo guhaniramwe canke ni kibanza cyo kuryohererwamo sinzi hari ingo nyinshi ari amahoro hariho ingo nyinshi ari juru hariho n'ingo nyinshi kandi ari ukuzimu ni nko gufata Edeni
ukayibyazamo ikindi kintu kitagenewe Eden yacu Eden Si- yacu. iyi Eden yacu Eden uravyumva yacu, ugasanga tubitanire. nyene nukuri kw'Imana umukenyezi niwe nkingi y'iterambere narabikubwiye niwumva umugabo bavuze ngo agabwa n'umugore ntuzutangare ahubwo baza amugaba mu buryoki kuko umukenyezi aba araho malgré ko nakubiswe naribuka nkateka indigera hariya malgré yuko nakubiswe iyo nzu ntiyasa nabi indigera hariya wana uko mustare nabara yako siko habikuhusu urumva habikuhusu bikuraba ugaca utaha ugashika unkubita ico nticabuza yuko usanga n'igitanda nagishashe aba mama bacu pre Imana yarabahaye umutima aba mama bacu bubahwe aho rero ikibazo ni kimwe wa mugore wahuri ikubita mugati eske ndumukenyezi ndinde hagati y'umugore n'umukenyezi ndinde abagore bose saba kenyezi jam Uchimani guhezagire nawe guhezagire ubwo rero mugabo ndafise message imwe nanga murabona amajambo yose tuvuga boss wa Fresh TV soda up kubera wakoze umukenyezi azana amazi umuntu azaranwa rega umuhogo uruma Ereka nuko kwari kwatumye ko kwaratumye sinzaho je ko mutamba Jesse nwa amazi misi yose noneka n'ubundi wavuze amazi numva byinshi n'akawayi ndazi ko gasomako nta ngorane ari capable yo kugazana ari capable yo kugaza ukazokanigira mu menshi nzomu nanje ndumunika yimubi ariko cameraman ubundi no kamunwara ire dora famille Joshua ntubazi baranywa bye bye naho ikindi gihe tuzosubira no musi nyene n'amayagwa twari tuzanye mukomeze kuja kuyiraba ni inarijera mukore subscribe comment na share mukubite kuri Fanira Vine murabe serie yitwa Urugo nayo bakubisaho abantu bashaka je ndavye visibility fasha ubu tugomba gukora abantu bashaka ubuzima nyene tubayemwo inkundo turabizi zibaho ubagaza aho baribwa ya urukundo ariko ruza ahantu hari amahoro banze turondera ayo mahoro tuzana urwo rukundo nitwashaka tuzorugwaniremwo peace hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.